amezi naraheze habaye ikoraniro kaminuza aho umukuru w'igihugu yavuga ikivugo c'ukurundi kuba igihugu giteye imbere vision 2040 na 2060 mu 2040 no mu 2060. Mugabo rero kuma turiko turandika ibitabo biguma bijyanye n'ibiki twagiye dutangure gutangiza hakiri kare. Aha gatabo dusohoye murakabona n'agatabo kareze ibintu vyangombwa ico bitare préalable. Ubwa mbere hoho kugira ubone iryo shaka ryambere nuko tuva mu ngendo kuza turandika ibitabo hazi ibindi n'ibindi bitarabaye. Mwarabonye vision 2025 ingene yaje haraza ngo plan national development gushika mu 2027. Ubu haje vision 2040 none igitabo kwera kiza gufatirwako no muri administration bakavyumva niki uko kenshi haguma ivyo bitabo umwe wese ubengari mu vyiwe ico gitabo kiba kimwe niyo vision ntihabe ibintu bitandukanye. Ico ni ikintu cangomba gikomeye. Ica kabiri ikintu ca planification n'ama priorité muri iki gihugu gifise logique. Weje kugira iyo vision haro planification opérationnelle tuve mu bintu nukuvuga ingene utunganya inzira neza gushikira kuko igihugu c'ubundi aho kigeze haracakenda ubwami cyo bitaroterese kugisubiza itoto ku nyungu z'amareforme. Igihugu gusanga kikigorwa n'ibitori ingene bishika igihugu gishobora kubura isukari umwanya ungana guke cyo gifise ibindi bibazo byo ku rwego rwo hasi cyane. Ivyo rero izo nyungu zirafatwa bibaza kugira igihugu isura kibanze kiduje kigire niveau yo kubindi hanyuma ujere mu planification ama infrastructure amabara n'ibiki. Mugabo uzabumva bukeye umugambi hariya utanguye mu misi ngahe berekanye ingene planification ngo y'inzu ingene zibazahindutse mu gisagara. Ibintu birafise logique premier degré deuxième degré troisième degré. Uwo mugambi twumvise ngo guhindura amazi mu gisagara ca Bujumbura yavugwa ashikizwe n'umushikiranganje ntashaka baze tuje muri débat. Igihugu kiburi sukari hari ibindi biri prioritaire ugenda progressif. Mugabo ro kutuva mu makorwa tusanga imigambi guma iri improvise ni kibazo. Ica gatatu kumenya ico leta ishinzwe ko définir le des acteurs. Leta ishinzwe iki abikora twabo secteur privé ishinzwe iki société civile ja guterera iki tunje bitarize politique. Kuba leta urasanga iri muri byose kuja mu rudandaza ngo usangira ikivuga ibi ibintu byose kavyivangamo. Yo leta yivanga muri vyose itamenya aho icishoboye n'ahigeza ibintu bica bipfa. Hari n'amakoperative ukasanga ni leta irikire ubu wavuga ati ukazuba hageze urudanaza ngo leta ngo niyigira ibikore ngo niyigira ugasanga haco bita role définir des acteurs aho tutashitse ntibikunda. Ica kane kuronka statistique fiable zimeze nk'amanota turabirako n'ama indicateur turabirako. Ico kintu kitagiye kiraba nyene igihugu tugezehe uri kuravuga uti mu gisata kanaka mu indicateur fiable ugendura araba kandi zikaja mu bantu nk'uburi kuravuga yuko igihugu gatera imbere nk'iby'amadovize n'ibiki udafatira kuri le mois de réserve de charge comme un indicateur kandi ivyo turaka ku munsi ngene bigenda canke mu kwezi ugifise réserve de charge y'ukwezi canke munsi yabo kandi minimum ari amezi 4 n'igice 5 numva kubifise ibibazo. Hari ico bita kurondera ntuzeye cadre institutionnel yoshira mu ngiro uyu mugambi. Uyu mugambi ni n'uruhego rwo kuraba neza ku munsi. Ntucu ufata ngo bigiye muri ministère kanaka canke mu hariho institution spéciale urwego ruba rujejwe iyo vision. Ahandi ho bagira n'ama ministère hari ama ministère spécial iraba ko abagira bamahinduka mu gihugu no mu vyiyumviro n'amareforme niki. Ica gatandatu mobilisation y'abantu babishoboye aba expert. Ushobora kurondana n'aba expert bo hanze n'ama cabinet d'expert bo hanze arashobora kuza gufasha. Amavision nk'aya n'ushobora ngo n'abarundi bonyene boyakora
ntibishoboka naho niko vyagiye. Hariho intuzeye kurondera uburyo ni gute tuzorondera uburyo bwo muri intuze ku global iyo vision ingana gute, iyo vision kwishira mu ngiro hazokenera uburyo bungana gute, sitaje kurondera ni ubushora kuja mufasha yo tuzoburondera gute, nimba dushira mu ntuze muri bije kwifashe zoboneka bizogenda gute, ubushora kuva mu madeni bizogenda gute, ndiye kubera ko imifashanyo bayitanze twandira gukoresha. 18 administration keruka administration forte iyo administration ya leta nyene ingene ubwo muri administration ya leta ubihigeze inyungu z'igihugu zigeze kingiwe nande administration ya leta abantu bo muri leta hari bo basanga ko baragira urudandazo rero bakora byose bakombina byose. Umukuru w'igihugu avuga ngo ibibanza ngo abantu baravye hanyene kubera wa umugambi uguma ari buja kwivanga muri administration kubera ibibazo batutabiponyora ko aho biri. None abo baronka ivyo bibanza sabantu babihabwa muri administration bakoze batako bakomeye. Hari undi mugambi uje kubavanga. Icicenda ni cohesion nationale. Uravye eske turiko twitegura kuko atabindi bintu byo dusubiza mu ntambara. Bisubiza igihugu mu ntambara. Kora usiri rateranije ivy'amoko nibiki. Urumva hari kagizwe isavuga ngo ibintu ngo by'amoko ngo byahora mugize ngo abikure ingene bigenda abantu bari exprimer abona ko impungenge zikihari. Uravye na by'amatora ingene bigenda eske abantu barisanzura baragira gute. Ibyo utabikuye mu nzira rero niwazi twasura muri yanzanjyane zidahera iyo terambere uzorironka gute. Ibi kurundira modèle de croissance yego harashoboka uburimi harizo za tourisme hariho mine hari hiki mugabo biragaragara buri nyibwo nyene sibwo buzotuba igihugu cyo muri kibayemereje hakine diversion de l'économie none ibiriko birawa kugira Uburundi aho buri muri akarere burunka abantu babwiza nk'imitahe twe ushaka kuvuga yuko buri nyibwonyene ariko buzozamura igihugu buri mu bindi kugira tugire exportation nyinshi kugira amadovize yinjira w'igihugu kironkwe sur de revenu ntugumubona mu bintu gusa by'uburimyi gusa haro n'izindi piste izindi nzira zo kuzamura ubutunzi sero igihugu ingene Imana kigwaye kimeze. Twaratanze akaro muri rya nama yuko nka Singapore yakoreye ku kivuko kirayibesha kiragira gute kubera hiri nta mu Burundi uravye aho turi kwama muri mirubwo buri migese ndabwanse mugabo hari izindi piste nizo piste ko turazikurirako. Hanyuma ikindi ntuze ni politique nationale de population turabangwa ko zari rusanzwe izo ko tugenda n'abanyagihugu twifuza abanyagihugu babayeho gute ibyo turabikora ko tugasha bafungura kangahe ku munsi abana barya kangahe ku munsi umurundi afise ubuzima bwiza bagize gute arara kumatera aracarara ku kirago arira ku mutoto abana baracika barundi ibyo utabideteba tutikoza kujushika kuri nyene yivuza dufise ibitaro bishobora kukuvura amantu zangana gute ingwara zigara hari ibintu utagenda ubishira imbere kandi biri bien tracé bidakunda icanyuma ni révolution de mentalité kuko utanguye vision shasha ubwira uhindura ibintu mu wantu nibindi bihugu byabijya by'Ubuyapani byaragize bitare révolution lumière meiji mugabo ugumye muri vya bindi binyi ingene dukoresha umwanya abantu bashaka ivyoroshe gukunda amaronko ava mu busuma chose publique nti inyungu rusange ntizikingigwe hari ibijanye no kuma twizeye kw'Imana rizoduha ibintu byose hari ibintu ingendo zivavanugwa y'abantu batanga ibintu vya vision je nifuza ko iki kintu gitoba igikinisho ibi byo rwavuze ntibisire kuba ibikinisho kuko urabona neza yuko tuja kwandika ibintu mugabo hageze mu ngiro tuguma muri vya bindi imigambi iraduka duheje kuva muri vision mu mishiranganje mwe yagiye ukwiwe ari karazana ibintu wundi ari ukwi oya ya changement ingene ibintu bikwitiza kuba kandi iyo tubivuga ko ni ibintu tuzi dukurikirana ingene handi vyagenze s'il faut faire un débat yindi n'abafya nibaze tubigire ivyo byose jewe ndazi ko Burundi uravye dogire bugeze ko hari ama reforme byihuta muri priorité
hari ibintu by'ama infrastructure byo kugira ibintu by'amabarabara amatara turacika amazi akwiye inzu naho ushaka kudishaka mugabo ziza surantere y'amazi canke hari ibintu byangombwa wamaze kuduza izo zagitega leta nkeje mbona ngo amabarabara yabomore ngo kuri amazu ku mabarabara kuri za metro zitaracanke n'izindi none après isa amabarabara karagurwa ariko hakurikira iki ariko hakurikira ivyo n'ibintu rero ko maîtrise sino umvuga imigambi gusa kamuvuga ivuga kuja mu ngiro ukagumusanga nta na kimwe canke igiye mu ngiro ugasanga efe ingaruka izibonetse